Mama ni sawa. Kumengana umeze neza. Simeze neza. Kandi kubera Iva. Kubera wawe. Ariko Iva, ndakubaza ikibazo kimwe kandi unyishure utambesha. Nivyo? Mwagiye murafundikanya ububeshe wowe na mama wawe kugira ngo muze kubesha habere yuko uri umwana wiwe kandi atari byo. Justin, wasatse. Ibintu uri kuravuga uri kurabyumva neza. Iva ndakubaje kino kibazo kubera ko nje mfise amakuru neza 100% yuko mwaje kubesha papa yuko utari umwana wiwe. Ako Iva, ni gute muri abantu mufise imitima? Mufata mukabesha ububeshi nk'ubwo umugabo nk'ujya. Kubera ko mwabonye ubunyantege nke bwiwe yuko akunda abana. Mwabonye kugira ngo mushe kuvyo mushaka ari uko mwogenda mukamubesha yuko umwana wiwe. Wewe na mama wawe. Sivyo? Justin, cyungana n'ibintu uvuga. Nyimba waborewe genda ujya mutuze. Byo gufasha tuzoganira tu. Iva je sinaborewe. Iva narakwizeye. We narinzi kuri umuntu muzima pe. Nubwo byashitse yuko mama wawe akabinagondwa. Narinzi byibura ko wewe uri umuntu muzima. Ariko acugenda ufata urafundikanya na mama wawe uramufasha mu binyoma muza kwegeka yuko uri umwana wa Abeli kugira ngo mushere uje mushaka. Urazi kintu nababwiye. Nukutazongera gucisha izina rya mama wanje mu kanwa kanyu. Nyimba ushaka yuko tubana neza, sibyo? Narababwiye ntabwo nshaka ko musubira kuza muramuvuga mu kanwa kanyu. Aho uragiye hiyo onye sinzi ibintu uvuye nyimba uvuye kunywa ibimogi uzombwira ngo je ngo naje kugira amagame ngahanye. Uribagije kare wanzanye muri urugo. Ariko uno munsi uhagaze imbere ya turi kurabwira. Tekana na son Justin. Mama abantu baratubesha. Ibyo uvuga nawe uhamye ubifitiye. Mama ubuhamye ndabufise. Mone si mushiki wuyu. Mone si umwana wa meme. Mone urumva yo kwitora kambesha akambwira yuko mama wiwe yakuye ngaha amaguru abiri agenda kumubwiza ukuri kose yuko bafundikanyije kugira ngo babeshere papa. Kugira ngo bashe ku mitungo barayigezeko. Rero jewe nk'umwana nzi uburemere bw'umuvyeyi sinshobora gushigikira iki kinyoma bakoze. Justin, kira muntu afisa ahantu agera ku kwihangana amajambo uri kuravuga ari kundenga mu mutwe, sivyo? Moniya uri kuvuga yuko ari we yaguhaye amakuru, siwe muvuye kuvuga ariko n'umusheri wawe. Umva Iva, ingorane ufise ni imwe nuzi kumvira abantu. Umuntu akakubwira ibintu yumvise cyane hasi tekana umwumvirize. Amajambo ariko arambwira ukuri yumva hama ngo ndabumvirize iki? Aho no kumvike. Nasoni. Ari ikintu kibabaje nuko unyene ari we yanzanye ngaha mugu n'umushekera ambwira ngo cyangwa mutegekera ngaha. Izo nduru numva mu rugo rwanje niziki. Mutama. Vugana n'umuhungu wawe. Sawa? Vugana n'umuhungu wawe. Ntihazogira umunsi umwe uzosanga inzu twanayituriye kubwo imishikano yo muhungu. Ariko arambwira ngo jewe ngo naje mu nzu yiwanyu ngo gukina amagame ngo na mama wanje ngo nigira ngo umwana wiwawe ngo nari umwana wiwawe. Iva. Amajambo ariko barakubwira n'ukuri. Uri umwana wiwanje. Niyo mpamvu uvuga yuko ngo nzoze nkosanga inzu wayituriye. Ntureka no kuyiturira. Nturi umwana wiwanje na gato. Uranyumva? Hama Juste. Nashaka ndakubwira. Nawe wiwe. Nturi umwana wiwanje. Bavuze gute? Ntibishoboka. Ntibishoboka. Aline, ndakumenyesha yuko imisi igisuma ni 40. Nimba ari byo wapanze urapanga uza kumadikaho umwana je ntavyaye. Ndashaka kubwira ko kuri kwamenyekanye. Jewe na mwana vise numwe. Uri uko munsi twari kwa muganga. Narabonanye na dogiteri. Jewe. Ibi bishoboka gute? Abel, ntiwibaze ngo bishoboka gute? Ahubwo ushimira Imana kuba ari ico kibazo kuko hari abandi batagira amaguru, batagira amaboko, batumva, batabona. Mugabo twasanze neza na neza ufise ikibazo cyo kutavyara. Kandi iki kibazo si accident wagize, si cyagushikiye ukuze, ahubwo twasanze ari ikibazo wavukanye naco. No kuvuga ngo wavutse
ufise ikibazo cyo kuba udashobora gutera imbanyi ku mwigeme uwo ari we wese. Niko wavutse, ni kuri gushika ku isaha. Gusa no gusaba kutihebura, no gusaba kubishimira Imana, nico numva je no kubwira. Hama rero kubijanye n'ico kibazo naco kuba waraguye, twasanze ufise ikibazo c'uburuhe bwinshi, urakora cyane, nturonka umwanya wo kuruhuka, ntunywa amazi akwiye, bituma ugira ibizunguzungu, uburuhe bifatanye no kudafata amazi akwiye, ugira ibizunguzungu catumye ugwa. Ariko hambavu yawe nta kindi kibazo ufise. Yarankuriye ama examen yambwiye yuko jewe ntavyara kandi ko ari ingwara navukanye ntazigira ndonka ikibondo. Kubw'ivyo rero bikakuzana ibintu by'ubesi kuruza kumpanga panga uje naravyaye nimba ari byo ndonderako nigikunda jewe simvyara. Nawe Iva byose byapanzwe na mama wawe. Sinzi shaka kugirako ariko je nturi umwana wanje nawe nturi umwana wanje je simvyara. Uko no kutatura imanza z'abana bawe. Okay, mbanda kubwire rero. Apana vango niko ngutatura ngo ingorane z'abana bawe. Akubwije ukuri je simbyara. Ahubwo ico no guhanura. Muvane induru mu rugo rw'iwanje. Mubandarije induru. Muzisanga hanze. Sibyo? Nimba mushaka kuba murarana kabiri. Mwitonde. Ngize n'ubundi munsi umwe nzosamba ko muratera induru mu rugo rw'iwanje. Mwese nzubata hanze. Nizere yuko mufise amatwi yumva neza muri ko muranyumva. Good job. Icyo records mumaze gukina. Ibi ni biki? Ibi ni biki ndiko ndumva? Abel si papa wanje. Just ifite kurambaza navyonze. Kugira bavyumvise niko nani navyumvise natangaye mu bandi. Navyo wabonye. Uri kurandenganya. Niko dushobora kumbwira ko atavyuzi. Nimba nkuko yabivuze yasanganye ikibazo cyo kutavyara, bivuze ko uri kuzi wewe. Ndashaka kumenya ivyo yavuze nibyo sivyo. Nimba atari papa wanje ubwo mfise ubundi mu papa sivyo? Ubwo nta wundi muntu no bibaza ni we mama wanje ni wamvyaye. Bisobana ko ari wowe uzi ukuri kose yo kuva ku Kagera. Justine je yabenda muza vyara. Ivyo ngomba nayimenye no munsi. Rero ngomba zino birebire navyonzi. Kuri konje no gushaka mvuga ibintu nazi. Nemera ibintu nazi kubera ubwoba canke kubera kuntera ubwoba. Canke kumbaza ibintu mvuga ibintu mupfe kuruduka. Mama, kuko umuntu umwe atakintu uri kuravuga sibyo bica bikemura ibibazo bihari. Kandi ugomba kumenya yuko ngomba kumenya ukuri. Sindakubeshe je kwakira amakuru ko Abel atari papa wanje byarambabaje cyane kubera ko ariko narimaze kumukunda. Ariko nivyo ca bikora ko no kumenya papa wanje ukuri nabyo nabishaka.
mama nta handi hantu nokura ukuri atari iwawe kandi ndabizi ko ubizi neza ukuri uragufise ndagusabye umbwize ukuri. mbabare kuri ibi bintu ngomba kukubwira ariko nizeye ko bitazahugwa nabi kuko twe turagerageza kurondera ukuri. mu gihe cya kera mbana na Abel nigeze kuba ndi kumwe n'umuntu twakundana yitwa Benjamin. raba ingene ububerewe wambaye jewe umugabo wawe nakuguriye akantu yizere twitahire muhira. Benjamin, ibi byose unkorera ni kubw'ubuzima bubi tubayemo n'umugabo wanje. Ni ukuri sinota umugabo wanje ndamukunda nawe arankunda. Aline narakubwiye je ntacu uzombura kubera ko umushaka kunshira hasi ehera bufise inda yiwanje nihoza tukigira kuba muhira. Nimba inda ari iwawe umishira ibanga ntuzubibwira umugabo wanje nanje ndabihesha umugabo wanje ariko nimba inda ari uy'umugabo wanje ni vyiza kandi ndakwinginze ndagusabye byanje nawe biherere ngaho zobukoze. Ndakumenya rero ko mfise inda birancanga ndimva iyi nda mfise ni ya Benjamin. Ico nakoze nayicitse Benjamin ndabimubwira ndanamubwira ko nazi neza ko ari gwe canke ari ya Abel. Ndanamusezera ndamubwira ati bino bintu tubihagarike nje kubandanya ubuzima bwanje n'umugabo wanje nawe genda ubandanye ubuzima bwawe. Nyuma yaho Abel niko kucaca gufungwa azira gufata ku ngufu kuko nari mbayeho ubuzima bugoye ko ubukene ari bwatuma ndanamuca n'inyuma byabaye ngombwa gusubirana na Benjamin turabana uza kuvuka maze kuvuka neza ucuza na Abel fotokopi hose ari Abel Benjamin ataya sinavyihanganira kurera umwana atari uwanje. Ico yakoze yaranaye yaransigaje nyene naco nahise ico gukora naciye mfata umugambi wo kuza i Bujumbura. Maze kuza i Bujumbura nyuma yaho nagiye uca kwa muganga nawe mwacu bakunira kwa muganga. ngerageje kumva inkuru yawe ushatse kuvuga yuko uwo mu Benjamin yoba ari we papa wanje. nanje ndiko ndabikeka. Basi uwo ni muzima aracyahari canke yarapfuye ninde? Nibyo muganga yavuye ya Abel. Ariko mama hari ibintu nariko ndumva neza. None ni gute Benjamin yagutaye aguhora jewe hama mu nyuma akaca agaruka ari umuganga ariko yitaho papa wanje? Ikirenze ko akaca aza avuga ngo papa wanje ntavyara. Ibi bintu nta hantu wumva vyoba bihuriye n'akahise. Mama ituma ndaguhamagarira ngaha nashaka tuyage. Uwo mwana n'umuvyeyi wiwe ubwa mbere wambwiye yuko papa wanje yapfuye kandi naravyemeye. Ubwa kabiri nzana ngaha kwa Abel umbwira ko ari papa wanje navyo nyene ndavyemera.
mwa kugeza iyi saha bigaragara yuko atari papa wanje ko ubo niho nabinyumvisha niho nabinyinzizamwe yuko ari papa sinabyemera kuko biragaragara none kubera ikibase muba mumbesha munjana hariya unyereka naka bizoherera he papa wanje ukuri ninde hariho canke nakiriho nivyo Iva nka Iva ni umwana akuze aciye ubwenge abashaka kumenya buri kintu cyose kiriko kiragenda sibyo cyane cyane okay nivyo we nturi umwana wa Abel nturi umwana wiwe pe gusa igikuru suko umenya papa wawe ukuri kuko icyo nagwaniriye naramaze kukironka uwo mugabo wa Beri dufitaniye kahise akaba ari nako katumye nza muri uru rugo kugira ngire icyo ndamukuyeko kandi ntibaze twarabishitseko kugeza iyi saha hari imigabane dufise amatungo yiwe icyo cyo nyine nicyo cyo kwishimira ibyo nabishaka kumenya ko papa wakiriho cyangwa atakiriho ngo ninde si ngombwa muri uyu mwanya kandi nongere ndanagusabe ntuzosubire kumpamagara umbaza icyo kintu kuko birambabaza uba ushatse kunsubiza inyuma sawa mbabarira nimbona ariko ndakugora kandi mbabarire cyane ko ndagusubije mu kahise sibyo gusa nashaka kubimenya Karibu. Benjamin, iyo uvuye byagenze bite? Wabonanye na Aline? Bo Aline twabonanye kandi numvuga ko uri umwanya ibintu biko biragenda neza. Nkuko wabinsavye, nkuko wabipanze, ndiko ndabikora kujya nyene. Kuko gushika kuri uyu mwanya tuvugana Abel muhiriwe nta mahoro na make yafise. Yaba Justin, yaba Iva, nta numwe ariko aremera ko ari umwana wiwe. Ariko nagerageje kwegera Aline ndamutahuza yuko Justin ashobora kuba ari uwanje bivanga na kahise twagiraniye jewe nawe. Ndamwihweje neza nabona ko nawe umengo hari uko nabikekeranyako. Ariko ntivyarangiye neza kuko vyarangiye anyikuye yanyamamuye ambwiye ko mbere akenewe gusubira mu buzima bwabo. Mugabo hari ikintu nanje ndiko ndibaza. We ko wari wambwiye yuko ibi bintu byose ubikoze kubera urya mukobwa meme ari mwarujya rugo. Kubera kuri kurambwira kandi ngo ngende kwiyitirira urya mwana Justin. Mbwire Aline ndamwinjire mu bintu bya Aline rikagaruka gute? Kubera kuri yagenda bizunguruka umbwira ngo niyemeze ku mwana akaruyi wanje. Hari kibazo iki? Benjamin, Abera akunda Aline cyane. N'urya muhungu we ari Justin. Rero ibyo uvuze nibyo. Kuko je nashaka ko mema mva mwaryo rugo. Ariko kuri no saha ndifuza ko bose bava mwaryo rugo. Kugira numve ko no babaza Abera bihagije. Mu kubabaza Abera bihagije nzoca nkora ibyanje nisanzuye. Benjamin, reka ndagushimira ko wankora ibyo nari nagusabye. Ibisigaye tuzogenda tuyaga bukebuke.
meme cyatumye ndaguhamagara rero ngaha ndagira igitahure kandi ntugifate iminenegwe. Meme twirengagije kahise kacu canke ibyabaye, ndagusabye tube tubyegeje inyuma. Nagira ndagusaba iki kintu, wigora ukora ibishoboka byose, wigora ukora ibishobotse umpuze n'umwana wanje kandi usobukoze. Meme kuba ntaraza harya kwa Abeli ngo ndaba umwana ku nguvu suko nabishoboye, ahubwo ndi kwanga kwiteranya n'umwana kuko dutwara ibintu buke kumbure, ariko uri wowe utahure nanje ntahure n'umwana azomenya ibija mbere. Bosco, urazi ko atasoni ugira wewe inyuma y'imyaka 20 udutaye, uno munsi wumva ufise umutima nyine wo kugomba kubona umwana? Urumva muri wewe wiyumvamwe ko wabona umwana muri wewe? Inyuma y'imyaka irenga 20 ntiwigeze wiyumvira kuza kuturondera, ntiwigeze wiyumvira kumenya ukuntu tubayeho, ntiwigeze wiyumvira ikintu na kimwe cerekeye twebwe. Uno munsi umwana yakuze, ntuzi abayeho gute, ntuzi agwaye avugwa gute, ntuzi yambara ngwiki, ntuzi agiki, ntuzi ikintu na kimwe cerekeye ku mwana wanje. Hanyuma uno munsi nyene ibintu nyene umengo biroroshe ngo ushaka kubona umwana wawe. Bosco, reka ndakubwire ati oya, umwana nturi kuramubona. None meme ndakubaza ikintu kimwe, umwana uzomunyegeza ukuri gushika ryari? Ico nzi coco nuko namaze kumenya kwa Abeli kugira ku isaha atabyara, bisiguye ko n'umwana iyo amaze kumenya ukuri ko kurya tarise. None wumva bizorangira gute? Umviriza, ibyo we ntibikuraba. Ujya jewe ndi mama wiwe, niyakomeza kubimbaza nzomenya ukuntu ndamubwira. Sinkeneye umpanure. Nizere inyishu ndaguhaye irahagije. Ntuzosubire kandi kumpamagara ngo nze ngaho iwawe umbwire ibintu by'uburofa gusa.